novuga nk'abantu barakeza perle abantu benshi ku bandi bantu nuko ngerageza kwinova nkakora mes propres créations. Faites par exemple nk'umuzungu arabonye par exemple nk'akantu k'akadede iki la première chose qui lui vient dans la tête genre ni by'abanyafrika ibiki parce que muri Keza Perle les services que je fournisse ni ibintu ama accessoires akoze mu budede en général c'est mu budede kwambara ama accessoires c'est ibintu by'ubudede c'est à n'importe quelle occasion. Le client est roi. Le client est roi comme je donc bashaka kunda kuvuga ngo n'abafundi sinon même avant je faisais des accessoires pour moi-même. Nadikora ku bwanje mugabo idée ya Keza Perle nibatwo yaje muri 2020. Kandi novuga yuko aho ngeze ubu ndavye bien avant kuri ndashima. Bonjour, bonsoir, bivanye naho muherereye canke muriko murabira ino video ndabahaye ikaze mu kiganiro canyu personality. Ku muntu ugura irya mbere personality ni ikiganiro tuvugana ku vyerekeye entrepreneur. Nkaba ndabazanira aba entrepreneur b'abarundi canke abanyamahanga basanzwe bari ngaha mu Burundi kugira batubwire ukuntu batanguye business zabo amadefi bagiye barahura nazo kandi tukanababaza ku bibazo byinshi umutahe twatanguranye ibintu nk'ivyo. Uno musi rero dusanzwe dukorera kuri Le Flamboyant Garden twaronse umushitsi twaronse umuntu yatugendeye niwe aza kutubwira ku vyerekeye ibyo asanzwe akora business yiwe ukuntu yunguka ibintu byinshi mukamushaka rero kumumenya mugumane natwe let's go. Blandine ni sawa? Ego. Urakomeye? Ego. Umeze neza? Ego. Umunsi wa nyoza ko uri kugenda neza cyane? Ego. Okay. Ndaguhaye ikaze rero muri personality. Merci rwose. Okay. Mushaka kwidondora ku bantu batabazi bariko baraturaba muri personality. Blandine ninde? Nitwa Blandine Keza. Hama. Keza. Ego Keza, Blandine Keza. Hama novuga nk'abantu barakeza Perle abantu benshi en fait banze kuri Keza Perle gusa nitwa Blandine Keza ahanini nibaza ko ari ibyo. Okay. Mwavukiye mu muryango mwongera mukurira mu muryango umeze gute? Ndi mukuru ndi hasa. Ego. Urafise undi muntu musuka nyene? Oya turabafu kuko n'umuhungu je ndi umukobwa. Nabatoye banje n'amahasa turi mu muryango w'abana batanu ndi mukuru umuryango usanzwe vraiment umuryango ndabusike. Okay. Ushaka kutubwira parcours yawe y'amashuri? Bon parcours yanje nkuko mubimenyereye nayize primaire ndayiga Ego, naïd kuri École Notre-Dame de l'Annonciation, comme Saga. Et puis j'ai continué puis lycée du Saint-Esprit, depuis la 7e jusqu'à Ouheza. Et j'ai pris Saint-Esprit Moui, section Yamat physique. Et maintenant je suis à l'université du lac Tanganyika, à Maniga informatique. Ok. Urashaka kutubwira muri Keza Perle mutanga Keza Perle mutanga service izi? Muri Keza Perle les services que je fournisse ni ibintu ama accessoires akoze mu budede en général c'est mu budede kuko wumvise déjà Keza Perle cuisine à perle. Harimo perle. Perle c'est-à-dire genre budede tout ça. Donc ce sont des accessoires qui peuvent être portés n'importe où. Ku matwi ahantu hose hari portable c'est genre au choc en bas à accessoire niyo ma service en fournissa ama accessoire abantu benshi ubudede boca bibaza baza kwereka ubudede ubwari bwo muraza kubona nga hari ubudede bwinshi cyane ndaza no kwereka je nico ndashimyamo cyane gusumba. Yego. Mbega ubudede babu abantu babwambara ku occasion aya naya?
n'importe quelle occasion. Comme un mariage. Déjà par exemple, je te fais exemple kuri jewe. Je shobora gusohoka sinumva yuko ntambaye ikintu genre ku mubiri kuko je me sens comme si nta kintu nambaye kuko urabona nko ngaha nambaye ahantu hose mvuga ati nsohotse nambaye ikintu numva umenga je suis pas complète. Voilà, muri style yanje je suis pas complète. Donc pour dire que kwambara ama-accessoires c'est ibintu by'ubudede, c'est à n'importe quelle occasion. Bien sûr ku ishuri wiga ku ishuri bimwe batubuza keza wiga université mu misa mu manza même pour une sortie kuko déjà hariyo des accessoires qui peuvent être portés pour une sortie n'ayandi ma-accessoires dushobora kwambara par exemple c'est pour une fête, une occasion quelconque ibiki donc c'est ushobora kuzambara à n'importe quel moment. Yego. Ok. Uri umu entrepreneur watanguye ku entrepreneuriat? En fait, moi je suis curieuse de raconter quand est-ce que j'ai commencé ça. En fait, Keza Perlingene yaje, sinavuga que c'est un projet que... Tukiri nganya ntaguciriyemo. Watanguye ku entrepreneur utangura kuri Keza Perle canke avant hariho n'ibindi entrepreneur? De base, jewe ikintu novuga cantumye nza muri ibi, sanzwe nkunda ibintu by'imideli, genre ibintu byo kwambara. En fait, nifokaliza gose ku kintu ca stylisme, ibintu byo kwambika abantu, kugira iki kuko nsanzwe navyo ngenda bikora par aya maservice ya Keza Perle. Hama mu nyuma, genre ndabona yuko ndi umuntu genre naho mba nicaye ahantu nkabona ikintu ndacyumva d'une autre manière, donc c'est-à-dire mu kintu cyo kwambara. Donc aho rero haciye haza ide yo kuza ndatangura genre kugira ibi vy'amaperle n'ibiki. Sinon nibaze yuko nabitanguye genre kuvuga yuko Keza Perle yatanguye neza Keza Perle muri 2020. Sinon même avant je faisais des accessoires pour moi-même. Nadikora ku bwanje mugabo ide ya Keza Perle nibaze ko yaje muri 2020. Ego niho natanguye ku entrepreneur mvuga ati Keza Perle donc ndabigira umwuga. Ego. Kubera iki utudede mu gukora ama accessoires? Kubera iki utudede? Ni kubera ko twahisemo par rapport y'ibindi? Premièrement, impamvu naduhisemo c'est parce que ino mu Burundi niyo matière novuga yuko mu bintu by'ama accessoires en plus urabye nari nkiri umwana muto w'ivre 17 ans. En tout cas navuga ati nico kiri hafi genre imbere yanje. Donc ubudede premièrement parce que niyo matière novuga ati aboneka ino mu Burundi, naho novuga yuko ivyo dukeneye vyose bishobora kuba bihari muga en fait birahari pour une quantité un peu suffisante. Ubudede donc ubudede déjà ni bwiza kandi ikindi naco natoye ubudede c'est parce que abantu benshi babonye ubudede directement. Non, dufate par exemple nk'umuzungu arabonye par exemple n'akantu k'akadede iki, la première chose qui lui vient dans la tête genre ni by'abanyafrika ibiki parce que ndafise abagenzi bataye no mu Burundi bari hanze bagiye batwaye ibintu by'ama-accessoires n'ibintu byo mu genre by'iwanje ariko akubwira ati Blondine ibintu byawe barabikunda abazungu ati none franchement les matières ziviwawe ntibashobora kuzikorera gute bashobora gukunda ikintu genre kivuye ahandi hantu. Umva ubudede d'abord ça qualifie genre l'Afrique kandi novuga hanini niyo matière première novuga ati iri hafi genre en ma possession. Ego. Tubwire mwatanguje umutangana gute? Umutahe natanguje franchement, je vais vous dire la vérité, oui, nous, c'est une savoir 100 000, 200 000. Non, non, c'est 10 000. Ukagura nk'agapake, genre k'ubudede kagurwa nka 2 000. Urashobora gukora ama-produit ukinjiza même 20 000. Donc, en ce qui concerne umutahe, je nta mutahe munini vraiment natanguje. Novuga ati c'est aux alentours de 20 000, 20 000 vraiment. Nta mutahe munini natanguje. Tubwire la matière première ikenewe kugira ukore akadede nizi? Matière première ikenewe kugira nkora akadede d'abord nababwiye no ubudede genre ubuyeye amafile
En fait, jewe ahanini mugiye no kuraba ku mapaje yanje byinshi usanga ari amahereni, donc udukrochet, amafile, ubudede. En fait, niyo matière novuga ati iri nécessaire, iri importante kugira ngo nshobore gukora mes produits. Ego. Muri ayo mantu yose ukoresha, utwo tuntu ukoresha aje kutubwira, nta na kamwe kakugora kuronka? Franchement, aho nyene nibaze ko twahagarara ko gose kubera ko mu Burundi ibintu dufise c'est trop limité. Kuko ona nk'abantu nk'abatwebwe b'abacreatrice biki uragenda ukikuraba nk'abandi bantu bo hanze ibintu bakora, genre ukagerageza genre faire quelque chose, genre naho wowe uri kurabimita mu bwo ukavuga bati est-ce que irya matière première irahari mu Burundi, irya matière première irahari mu Burundi. Donc mu Burundi ibintu dufise biri limité gose. Wanashima ahantu tubigurira nibaze yuko abantu bashobora bakora ibintu by'ubudede, nibaze ahantu nzi ni habiri muri Bujumbura yose. Ni habiri gusa? Habiri ni muri ville. Donc ico kintu utakironsa ahantu habiri, c'est-à-dire que uba obligé nko kubirondera nko muri Tanzanie, nko kugira iki ko exporter ibintu byose. Je sais pas si c'est exporté ou importé. Soit. Donc ukaba obligé kubikura ahandi hantu. Donc hariyo ama matière ari tellement difficile. Par exemple jewe hariyo ibintu nifuza gukora gusa nta matière première. Kata matière première bigaca cyangwa umva bigaca bingora ko ndabikora. Ego. Wibaza kara yuko nutubwire ama skills atatu mu entrepreneur wibaza ko ategerezwa kuba afise? Concernant ico ibintu bitatu je nibaza yuko entrepreneur yoba afise. La première chose ni uko aba ari umuntu ari organisé. Umuntu ari organisé kuko utari organisé même ton travail ne sera pas organisé. Il faut que ikintu cyose genre uvuga ati umwanya n'uwiki, umwanya n'uwiki, umwanya n'uwiki. Donc il faut yuko uba organisé. La deuxième chose, uri umuntu w'umu-entrepreneur, il faut yuko genre je nibaza yuko uba uri sociable. Kuko en fait uri umuntu w'umu-entrepreneur, déjà uri kuri entrepreneur kandi ivyo bintu genre uri kuri entrepreneur nivyo uzoja kugurisha ahandi hantu, genre urarondera abantu kugira babikushorere babikugurire. Donc uri wa muntu dufate par exemple nk'ubu urakoze ikintu ukidepoza ngaho ati abantu bazoza baze bakibona bazokigura. Non, il faut que uba ugira genre capacité yo kuba sociable, ukamubwira abakiriya barondera ashabura babasheri. yavuze ngo umukiriya n'umwami. Le client est roi. Le client est roi ukamushuta. Donc ukagira iyo capacité yo muri wowe kumva yuko uri sociable, genre tu es ouvert ku bandi bantu. Ego hama iya gatatu kandi kuba honnête. Kuba honnête. Abantu bashaka kunda kuvuga ngo ntabafundi umuntu afise nka mariage yagize commande iwawe ibaze nk'abantu b'abatayerije barambabaze. Donc ukaba honnête. Bon, nibaze ko yari gutangura. À part être organisé, nibaze ko l'honnêteté ayo ntuze genre umuntu entrepreneur yoba afise genre ego. Kuko hajya utari honnête, même tes clients bashobora kugenda bakuvuga yo dufate nk'uje habaye commande Kiza Perle ibyo ntimuze mu myizere. Déjà wewe nyene uyu kurica clientèle yiwawe kubera utabaye honnête. Donc nibaza ko ari izo être organisé, être honnête, hamwe no kuba organisé, honnête no kuba sociable. Voilà, no kuba sociable. Tukiri ngaho nyene biramaze gushikira umuntu akagira commande iwawe afise peut-être nka anniversaire canke peut-être nka cadeau canke bagenda hanze bashaka kukajana utuntu twabo babakoreye, ico gihe kikagera ubona ko ico kintu kitarashobora gutungana. Ego wacivyitwaramwo gute? Birashika bra gusa en fait ico nkora j'essaie de kutarenza le délai. Kuko délai mwavuganye n'umuntu c'est le délai. Une fois naho bimaze gushika on s'excuse kandi ni nkuko genre mon client ashobora kuvuga ati bon et hari abakiriya bakaze bakubwira ati bon j'ai fait une commande et puis c'est pas arrivé à temps donc j'annule tout. Ati ok. Donc oui c'est temps 3 d'annuler donc ni bon nta na kimwe mugabo
jewe en fait ivyo birinda bishika, ce que je fais c'est nuko ntashobora kurenza le délai umuntu yampaye. Ndakora ibishoboka vyose naho ndyama 1 heure canke 2 heures du matin sindenze le délai umuntu yampaye. Watubwiye ko watanguje iyi business ufite 17 ans. Urayitanguye, tubwire utudede twawe twa mbere wakoze, abakiriya bawe ba mbere. Deja ntavyo wari usanzwe gukora, nta muntu yarasanzwe abizi, ufise une boutique en ligne, novuga uko tubwire ukuntu waronse abakiriya bawe ba mbere. Abakiriya banje ba mbere, déjà je vous ai dit que nabikora nkiri umwana. Bon, nabikora genre kugira niryohere jewe. Kurya genre ushobora kwicara ugakora ikintu kugira niryohere. Puis genre ibintu ndabikora nkavyambara. Hama umuntu akarengana akacambaza ati Blandine, ivyo bintu wambaye ni biki? Ati ico kintu wagikuye he? Nti nico nikoreye? Vyasaba nivyo wakoda ngira ati yego je nico nikoreye. Ndibuka yuko ibintu natanguye gukora vraiment vyari ibintu abantu benshi dusanzwe tumenyereye, ubu budede, amashojere asanzwe nyene, ata ama design manini. Gusa par après kugira nabwiye genre harimwo ama création menshi mutazopfa mubonye ahandi hantu kuko ce sont mes propres créations. Ico kintu nagaco usanga ndagikoze umuntu yagishimye aciye akigura. Donc nibaze ko abakiriya banje ba mbere, wanashima abakiriya banje ba mbere nabaronsenye Keza Perle itaranatangura. Urumva j'avais mu bagenzi uko nyene, et puis par après l'idée de faire une boutique en ligne ya Keza Perle ikiraze kuko nabona yuko ibintu nkora abantu barabikunda. Donc mes premiers clients nibaze yuko baje même avant yuko Keza Perle iba kukuntu, genre abantu bamenya ati hariyo Keza Perle. Ego. Okay. Iyi business iwawe ku kwezi ikuzanira amafaranga angana gute? Concernant ico ku kwezi kuko en fait ibintu bon, ce sont nous les jeunes abantu benshi bavyambara, araba mama usanga ibintu nyene aba mama bakunda ibintu sophistiqué, vyiza ibintu nyene. Donc je ndavuga yuko genre ku kwezi ndashobora kwinjiza 50,000 aux alentours. Yego 50,000 vraiment ndayinjiza kandi arakwiye. Bon muri aka kanya yego 50,000 ndashobora kuyinjiza. En tout cas si make kuko hariyo n'umuntu adashobora no kwinjiza 20,000 weca wibaza dans un mois. Kandi bivana na les commandes kuko je nkora en ligne, tu fais une commande et puis d'accord iyo commande yayo. Si vya bintu mfise ngo j'ai une place quelque part ndabishize oya, je fais bakira des commandes. Donc c'est-à-dire que les 50,000 ndazatenya mbonye yuko les commandes zihari ari nyinshi kandi novuga yuko aho ngeze ubu ndavye bien avant kuri ndashima. Ashima Imana. Tubwire nk'ukwezi kumwe tumaze gushika bavuga ati aya mafaranga yose yavuye he? Ku buryo wasohoye amaproduit menshi ukaronka amahera, wari waronse amahera ngaha? Uvuga ati ibi bintu ntuka byaragumye mu mutima byaranse kumva. Franchement nibaze yuko uko kwezi ni wanashima n'umvuba hari muri janvier kuko naciye bon ufise une boutique en ligne urabona bon kuri Instagram j'ai ahantu benshi nibazi kuri Instagram urabona yuko d'abord le nombre d'abonnés bariko baraduga des trucs comme ça. Et puis ukabona ma commande agomaza. Donc muri janvier j'étais de genre sérieux. Baragushije ibintu byinshi cyane. Abantu bariko bava vers les début z'umwaka wa 2023. Naronse vraiment amahera menshi hamwe, moi aussi j'ai fait des calculs, j'étais oh wow. Yego. Navuga ko naronse amahera menshi cyane. Yego. Utudede twiwawe novuga ko hariko n'abandi bantu bariko barabikora. Hariyo concurrence idasanzwe cyane. Ubunye. Tubwire rero ukuntu ushobora kugwana n'abo bantu, kana kugwana gukora cyane kugira ushobora kwerekana ko aya maproduit yawe ko ari meza gusumba ayandi, ubigenza gute? En fait jewe ahanini c'est vrai abantu bakora ibintu ngaha mu Burundi ni benshi cyane, ni benshi. Jewe ikintu genre novuga yuko j'en différencie n'abandi, c'est que la plupart du temps je fais mes propres créations. Pourquoi par exemple
ahantu bwabibona oya vre iri hereni niryo rya mbere nabonye bwari abakobwa mwambara gute riraremereye cyane c'est vrai hari abantu bashobora kuvuga ati blondine uko ibintu biri bizarre muga muri uko kumwe nkora ibintu biri bizarre niho nkora voilà donc jewe c'est vrai hariyo ivyo ushobora gusha par exemple nkizi ahantu henshi turazizi amaboucle d'oreille turayazi gusa nibaza yuko genre comment je me démarque ku bandi bantu nuko ngerageza kwinova nkakora mes propres créations kandi vyinshi vraiment novuga vyinshi usanga ari ama créativité yiwanje donc kuko ngiye kuza ndaraba urya hari abantu benshi bakora ati urya kuri ibi usanga yanje nicaye nsigaye ati none apparemment ndazonshorera plutôt la solution nuko wicara ukiyumvira ati qu'est-ce que tu peux apporter ikintu gishasha ni ikihe kintu gishasha wuzanye donc jewe en fait Keza Perle en fait ahanini nuko ikora j'essaie d'apporter quelque chose de nouveau abantu batamenyereye abantu batazi muri business yawe uramaze guhomba yego tayo business badaho urashaka kubokora kwera hari abantu benshi ndiso bariko baravuga ati ivyo ntibihomba ntibishoboka rero ivyo byose bategeza kubimenya uramaze guhomba urashaka guhomba kuko uhomba gute bamuga sinovuga yuko mpomba rwose kuko déjà je vous ai dit que nkora par commande c'est vrai c'est bien des gens nkora bikaguma ngaho umwanya munini oya donc ni ikintu nkora wampaye commande donc ndinze mpomba nibaza yuko nobivuga yuko genre nuko amacommande yoba yabaye makeyi ku kwezi kuko genre bon guhomba je simbona yuko nohomba muri ka yiwanje kanini gose kuko nkora par commande yego intambamyi imaze guhura nayo muri business yawe intambamyi je ikintu nkunda kuvuga ni kimwe nuko genre ibintu byacu genre bitaramenyekana gose c'est vrai ndi kuri Instagram mugabo uravye dufate nk'abantu bari Bujumbura bakoresha Instagram ego c'est vrai le monde évolue maintenant je vais afficher Instagram Facebook iki nibaze ko je ahanini le problème fise ni uko abantu batamenya ibintu nkora kuko harya ufise abantu bamenya ivyo ukora même tes produits zirasohoka donc nibaze yuko ikintu genre intambamyi je no afise nuko abantu batamenya ibintu nkora genre Keza Perle ntiri ego iri ahantu nyene genre parmi nous les jeunes muga comment ntiraguka genre abantu benshi ntibarayimenya jewe niyo novuga yuko yoba ari intambamyi yanje ikibazo rero kica kigaruka inyuma y'ico solution y'ico kibazo batakariye solution y'ico ni ukuri ikintu nkora ndakora uko nshoboye kose nkagira publicité n'ibintu kuko avec la publicité ego c'est vraiment baba bari barya abantu batatu bakumenye c'est quelque chose kuko c'est nabo bazogenda bigira bagenzi bawe voilà donc la solution moi je pense yuko ahanini nuko abantu bo supporting ibintu byacu c'est ça kuko iyo ufise umuntu agusupporta tout le reste birikora donc niyo nibaze ko ari la solution abantu genre bagareconnaître notre travail abantu bakabona ati kuko birababaje nk'uko ukazibona umuntu agiye kugura ikintu hanze twebwe go c'est vrai faute ya matériel tudashoboye kuronka ntidushobora kugiproduire ico kintu mais pourquoi pas kurya bazanye ibindi bintu genre bivuye hanze kubera ko batabituzanira twebwe natwe tugaproduire made in Burundi kubera ko batobi genre iyo effort batoyigira donc nibaze yuko ahanini la solution nuko badusapotinga niyo nibaze ko la solution ahanini yego mperaheza abantu ariko baraturaba bashaka kugura aya maproduit yanyu adresse yanyu bashaka kubatorako n'iyi bashaka kutubwira Instagram yanyu kugira bagire Instagram nitwa Keza Perle Facebook nitwa Keza Perle Twitter nitwa Keza Perle donc ku ma réseaux sociaux yose bashobora kunsanga nitwa Keza Perle même Gmail bashobora kontakta kuri Gmail kezaperle@gmail.com ego donc à ma réseaux sociaux c'est nitwa Keza Perle bashobora kumbona ego ikibazo ca nyuma rero bon nanya bagiye konza kwereka ikidede nashimye kirabe ni ikinye nakibona shaka kumenya iki kidede iki shaka gutwara imwanya ungana iki kugira ugikore 1 heure
isaha imwe ego isaha imwe. okay Mhm. urabona ko ari ibidede vyiza cane ejo ndiko ndatumirira abantu bariko baraturaba kugira muzobigure ni vyiza cane hama ndabamvita kandi no kuraba kuri Instagram kuko ngaha hariyo amaproduit menshi ntazanye amaproduit menshi ari kuri Instagram même des nouveautés tout ego yatuzana nyene bikeya kugira murabe ivyo asanzwe akora ego hama nkaba ndagushimira kubona washoboye kutugendera ego hama tukaba twizera ko n'ubutanye twagutumira ko uzoza nukuri nzoza ndiruka merci beaucoup namwe okay hama nkaba ndabashimira namwe kubona mwaturavye iki kiganiro kiraca abaryoheye gufyonda kuri like muri commentaire mugende mutubwire ivyo mwashimye nimba hari ikibazo mwagumanye mutwandike muri commentaire Perla azobishura hama tukazosubira la fois prochaine n'indi episode ya Personality bye bye